reka kwanza tubanze tubyine tubereka abantu kugira bazoguhamagare bazi ico ushoboye gukora. Twagiye nkandira nibe nkandira nibe nkandira nibe nkandira shengero riri imbere nibe n'irindi riri inyuma ngira ico mbongorera hariho ivyadutse ubu bigoye aba bantu nkandira ngire ndabibongorere hariho ibigoye ubu ingorane z'ibitoro ibyo namwe murabizi kandi iryo siremena Imana iguha umugisha nawe urakunda gutwenga umengo yabatijwe mama canke yakomejwe ndaciye ngejeje aho Imana iduhezagire nibeninka umutwe idondora nitwa Ndikumana Trésor nkaba navutse mu 1999 nkaba navukiye mu gisagara ca Bujumbura komine Ntahangwa zone ya Cibitoke. Ni sawa kuki wahisemwo kuvyina? Si kubihitamwo ahubwo ni ingabire nisanzemo yari ingabire irikurimo irakudodobizamwo ntaho ushobora kwihungira uyisangamo ibyo bamwe byose uyisangamo. None iruhande yo kuvyina nta kandi kazi canke ikindi kintu ukora? Hariho utundi nisumamwo kuko kubyina mbyina muri weekend imisi yo mu ndwi hagati haba hari utundi ndikundisumamo. Wowe warize amashuri yo kubyina? Sinavuga ngo narize amashuri yo kubyina kuko iryo shuri ntiriragaragara usibye gusa ko nabaye mu migwi ndangakaranga. Mu kibano bavyakiriye gute kuko kanshi tuzi yuko abantu bavyinana abantu b'abapfasoni abantu b'abagore bitanguye mu kibano mu muryango bavyakiriye gute? Mu kirundi ciza bavuga ngo isasi riva ku cuma rero na jewe birafise iyo byavuye abavyeyi bo bavyakiriye neza mbere no mu kibano bavyakiriye neza kuko nimboneka rimwe kubona imvukire mu gisagara ca Bujumbura ishobora kuba mu bintu by'akaranga kandi ikabikora neza mu buhinga bwiza cyane. Watangiye kubyina ungana gute? Natangiye kubyina mu 2014 nari nkiri mutoya cyane gose ariko naribayemo nyene ko nabyumvamo. Hoba hari agaframbu ubikuramo gakwiye? Navuga nti biragoye cyane kubona kuko iyo atari uburyo wandikiwe kuronka uko bitegerezwa ari uburyo uronka uko habonetse ibivi biragoye mugabo uko buba bumeze rwose haba harimo akantu kuko abaswahili nibo bavuze ngo moya na zero siyo mama. Iyo bavuze moya na zero siyo mama bavuze ngo kimwe no gusa n'ibingana kimwe gisumba ubusa. Urafise umukunzi? Oya ntaho byapfiriye ndi umuntu ndakunda kandi bibaho ariko ntibirasobanuka neza. Nizahe ingorane iyo uri kurabyina cyangwa wagiye kubyina uhura nazo cyangwa muri societe en general? Ngerageje kuvuga en general ingorane za mbere duhura nazo mu bintu byo kubyina nuko ibintu byacu byo kubyina birimo abantu benshi abenshi hari ababijamwo atari uko ariyo mpano yabo ariko ari uko babijamo kuko baba babona babirimo babyibaza ko bobikora. Rero umuntu iyo ari impano yiwe n'undi atari impano yiwe baratandukanye. Akenshi bihora bishika ugashobora gufata marché akacaza umuntu atanabizi akace yaka ica kabiri cayo watse uca usanga ya marché ikuvuyeko hama ikace yakira bamuntu. Rero abantu ko tumenyereye ibya bike ibya makeya baravyakira gose kandi baza kwicuza mu nyuma iyo bamaze kubona uwo muntu ataca ashoboye abisaba kuko atabazi kumbure ubushobozi bw'ibyo bintu canke impamvu ashobora kubihagarara ko neza kubera atagaciro ababiha ataba nabizi agace ahitamo gusaba make we ashobora kuronka hama abandi banyene imanza bakakira uwo muntu biyumvira ngo nivyo sawa amahera makeya ni bon mugace za kwicuza mu nyuma ngo iyo mfate undi muntu
rero izo ni ingorane duhura nazo kuko baragukonfirima ikiraka bakikubarira hama mu nyuma ukaza wumva ngo twaronse abamake iyo ni ingorane dukunda guhura nayo. Ku bukwe bwawe uzobigenza gute? Ni uzokwivyinira, uzorondera uwundi, bizogenda gute? Ico kibazo nuwaye wa mbere akimbagije, benshi barakimbaza ariko naje ntibirasobanuka neza kuko ahanje ku bwanje birangora no kubona umuntu abyina neza nk'uko ndabishaka. Niyo mpamvu abenshi babimbagije ndabwira ati nyene sinshobora kuzokwibyinira ku bukwe bwanje, ariko nzogerageza ndondera ababishoboye muga naho bazovyina uwatamvye ntarorera nzotegezwa nanje kubyina kugira ngo nshiremo akabiki. Abantu uvyinira ubakura hehe canke abashaka ko ubavyinira bagukura hehe? Muri kino gihe ndavye aho tugeze abenshi hariho abo bishika bakaba bafise amanimero yanje canke bakayaka abo maze gukorera imanza, ariko abandi abenshi bambona kuri Instagram kuko ariho ibikorwa bimwe bimaze gushika bakanyandikira hama tweza tukavugana. Hama nawe ubakura ntabo wironderera? Jewe ntabo nironderera, muri ibikorwa byacu urondeza ibikorwa navyo kubirondeza ubishira ku mbuga ngurukana bumenyi hama bakabibona babibonye babishimye bakakurondera. Biramaze gushikira ukavyinira n'abo bantu bakidoga gati Trésor yasarishije mu munsi bra? Nta munsi n'umwe birashika uretse yuko bimaze gushika yaho mbyina nkumva muri jewe ntanezerewe. Birashika ari igihe uja mu rubanza ukarusangamwo nk'umuvyinnyi wo kurundi ruhande ajagara, vyama vyashitse ugasanga ku ruhande rumwe urafise urutonde rwawe ariko urundi ruhande ntimuza arajagara ugasanga biranse bikaba bigenze uko, canke ugasanga uragiye mu rubanza nyene urubanza yagwaye urubanza rw'iri muvyinire hama umumoderateur birakunda gushika akaca kwima umwanya kandi arico gikorwa cakuzanye n'uruvyino nyene urubanza aba yarakurondereye akarukwima kuruvyina kandi ariko nyamukuru aba yarakurondereye. Ni igiki wobwira abajene bagibona yuko badashobora gutungwa n'impano yabo? Wewe utunzwe n'impano yawe, abandi rero abajene bafite impano ariko babona yuko biraho nyene ntaho vyodushikana. Ico nobahanura nuko uriya impano urashobora kuba uyifise mugabo kumenya ko uyifise siko kumenya ico izovyara. Kugira rero umenye ico imana izovyara ni ukuyibamwo ukayigerageza, kuko kugerageza niko kugera ku ntsinzi, bituma vyanka wagerageje. Ico nobasaba nuko umwe wese mu mpano yiwe ayibemwo ayinezererewe atayiharuramwo vyinshi, kuko kuyibamwo kwa cane niko kuronka umwimbu mu misi iri imbere. Ni ryari ukunda kuronka ibiraka vyo kuvyina? Ibiraka vyo kuvyina ndabironka kenshi gashoboka ariko nobivuga ama weekend ni gake, weekend ishobora kwijana surtout nko muci hoho baramfata gose ku buryo nk'ubunye itariki tugezeko ushobora kuba bamaze kumfata kugera kuri za Noel na Bonane. Baraje kumfata hari abo bafise amavanse yabo ya Noel, Bonane, ubundi ko nakira imanza zo mu mwaka uza. Abenshi baca bambwira usigaye warabaye sare ugufata ava simwa gutya. Yego ntivyoroshe n'ukuri. Hanyuma mbega mu kuvyina ubigenza gute? Uvyina wenyene canke urafise abagufasha baguherekeza? Mba mfise abamperekeza kuko vyama vyashitse abantu bakakurondera bumvise igiciro basavye bakakubarira bati nta kuntu woza uri wenyene kuko dufise abandi mu rubanza bazoba bahari bazogufasha kwitabira. Ndagerageza nkabasobanurira neza nkababwira nti ivyo sinshobora kuvyizera kuko umuntu iyo ari ku gikorwa avuga ati ndi ku gikorwa co kwitabira naka sico kimwe n'umuntu usanze mu rubanza. Umuntu usanze mu rubanza urashobora no kumwuma ati mwitabira uyu muga ko yataye ico gikorwa akabikora ubwa mbere akaca bireka kandi n'uburenganzira bwiwe. Rero mba mfise abantu biwanje Imana bavuga bati naho abandi bobireka twe tubwirizaho. Nakaye kajambo ubwira Jimbere Magazine? Akajambo nobwira Jimbere Magazine cyambere nuko ndayikunda cyane rwose
kandi ngerageza kuyikurikirana. Ikindi nuko ndayipfurije gutera imbere cyane rwose, abandi babivuga neza mutera imbere nk'umuzinga, ndabakunda cyane. Umuriyoni wawukoresheje iki cyangwa waramaze guhera? Umuriyoni wakoze ibintu byinshi, kubera ko buriya nk'ubunye twicaye ngaha uwo kubwira ati panga proje y'umuriyoni urayipanga, urayipanga mugabo uwo cayaguha uwo muriyoni ushikira mu yandi maproje usanga. Rero warakoze byinshi cyane rwose. Imico n'akaranga hano mu Burundi ubiravye kuri wewe biri ku rugezo urwaye? Imico n'akaranga ngerageje kubiraba hano mu Burundi ntibiri ku rugezo rubi, ariko ntibiragera no ku rugezo rwo hejuru cyane rwose. Ariko urugezo biriko ni rwiza, kuko umaze kubona imico n'akaranga impande zose uhasanga ibikorwa by'imico n'akaranga mu ntara zose, mu makomine yose agize igisagara cya Bujumbura, nibyo byonyine byigendera, biba ari byiza cyane rwose, usibye ko bitaragera ku ntambwe nuvuga ni ishimishije cyane rwose. Mu myaka 10 iri imbere wifuza ko impano yawe yoba yakugejeje hehe? Mu myaka 10 iri imbere nifuza ko impano yanjye mbanze ndababwire kwanza uno munsi ahingejeje naho nyine ndashima, kuko nababwiye ko ari gake weekend nshobora kuba nicaye. Uhagaze neza atari ikindi, uhagaze neza. Ni gake mba nicaye, ariko icyo nifuza mu myaka 10 nuko namba uno munsi nshobora kubyina nkahamagarwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, iyi weekend nkaba ndi Muyinga, iyindi nkaba ndi hariya, iyindi nkaba ndi hariya. Nifuza ko mu myaka 10 ntoba nkirondererwa ngaha hagufi, ahubwo indwi imwe nja kubyina mu Bubiligi, indwi ikurikira nce nsimbira muri Hollande, indwi ikurikira muri Suisse, bagatondekana uko nyene aba diaspora bavyumve, bakantuma ko nkavuga ati ino weekend nahamagaye mu Bubiligi, ikurikira ndahamara iminsi 3, iyindi nce ngenda muri Suisse, hama gutyo nzunguruka igihugu cyose.